turabahaye ikaze mwese hano ku ihoro ryanyu Kabaza Web TV mwese mudukurikiranira kuri YouTube ikibiriraho canke kuri Facebook na Twitter turabaramukije muri kumwe nanje Irere uri inkuru nkuko musanzwe mubimenyereye kuri uyu munsi rero ngo twabibamenyesheje turi kumwe n'umushinga ntahe Gaspard Atibu reka tuze kuganira nawe kubijanye murantunga nibyo kogwa imbere canke inyuma y'amatora y'umwaka wa 2020 eka hamwe n'ibindi bibazo kubashobora rero kutwandikira bashaka kumubaza barashobora kutwandikira kuri Twitter bakoresheje akadirisha twabaza canke abari kuri Facebook bakaja munsi y'itangazo twashizeho mu kibanza cha commentaire bakandika ikibazo cabo abashaka guhamagara nabo umuhora wacu wa WhatsApp uruguruye barashobora gutangura guhamagara mushinga ntahe Gaspard muratwumva namahoro ego ndabumva Irere namahoro ego reka tubanze tubasabe mwidondore kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye uwo muriwe. Okay, ubwa mbere je nitwa Ndayishimiye Atibu Gaspard. Nkaba mvuka mu ntara ya Rumonge, tujiste mu Rumonge centre. Nkaba mvuka ku bavyeyi bo bava i Buyengero. Oui. Ego. Ariko rero umengo musanzwe muri abanyapolitike. Ego nkuko bivuze tusanzwe turi abanyapolitike turafise umugambwe turongoye. Abariko baradukurikirana barashobora kumenya uwo mugambwe uwo ari wo. Ego nta kibazo. Dusanzwe turongoye umugambwe witwa Front pour la Liberté du Peuple, mu majambo make ni FRP. Front pour la Liberté du Peuple. Mu kirundi sinzi ko twobivuga yuko ari urunani wo ruharanira ubwigenge bw'abanyagihugu. Ruharanira ubwigenge bw'abanyagihugu. Murakoze neza. Mu majambo make cyane murashobora kutubwira ibyiyumviro byo mugambwe wanyu canke projet de société sinzi ko mu kirundi twovuga imigambi mufitiye abanyagihugu. Umugambwe wacu turafise imigambi nyene dufitiye abanyagihugu kandi twimirije kuzoshikiriza mu minsi iri imbere mugabo kumvo zuko tutashobora gushikiriza imigambi yose muri iki gihe kuko turazi neza yuko hari iyindi migambwe myinshi cyane mu Burundi idafise imigambi ishikiriza abanyagihugu rero ugasanga nitwabishikiriza uno munsi hari abandi bantu bashaka kutwiba imigambi yacu bakaca baja kuyikoresha. Niyo mpamvu tudashobora gushikiriza imigambi yose mugabo turafise imigambi tomoye kandi imigambi myiza izofasha igihugu n'abanyagihugu. Ego muvuze yuko mudashobora gushira iyo migambi yanyu ahabona ubu ariko umengo umugambwe wanyu nturemerwa mu gihugu. Kutemerwa canke kwemererwa nta kibazo umugabo nuko nyene dufise umugambwe ukora kandi ukorera mu gihugu hagati. Ego mbega kumengo hasigaye gusa imyaka 2 kugira ngo amatora yo mu mwaka wa 2020 abe mubona mudacerewe mbega muzohava mwitabira ayo matora? Twebwe mu mugambwe FRP ntabwo ubwo tutacerewe kuko turi mu bikorwa ibikorwa birakora ukuri kwabe abantu barabonana hirya no hino mu gihugu hagati
ni ukuvuga ibikorwa birabandanya kandi turiko turitegurira neza na neza kugira tuje mu matora kandi n'intumbero yacu ni uko ayo matora tuyasinde. Hariyo akabazo tukunda kubaza abanyabingambwe bamwe mbega ku bwanyu mwebwe mubona yuko ari byiza ko mugira uwo mugambwe canke mwohava byoba byiza kuja hamwe n'abandi baba bafise nk'imigambi murantunga isa niyo muharanira mukaja hamwe? Okay, urakoze cyane kutubaza nk'icyo kibazo. Ico ni kibazo twama duhura naco mu gihe cyose turonse akaje ko kuvugana n'abajournaliste, cyane cyane usanga babaza ati nk'ivyo nyene yuko abantu baja hamwe. Kuja hamwe n'abandi si kibazo kuko nta muntu burya aba yitamba na rumwe. Ni byiza yuko abantu bakora bari hamwe kugira bashire ingufu zabo hamwe. Mugabo ikibazo kihari cyane cyane kuri twebwe kuko twebwe mu mugambwe wacu FRP ariho ideology yacu dufise hanini dusanga yuko idahura n'iyo migambwe yose iri ngahi Burundi canke n'abo banyapolitike bari ngahi Burundi. Rero kumvo zuko tudahuza ivyumviro byacu n'ivy'iwabo nivyo bintu menga yuko bituma gushika uno munsi tutaja hamwe nabo cyane. Mugabo hari yindi migambwe nyene mike tumvikana, turacyari mu bintu nyene byo kuvugana kugira tuzoje hamwe mu matora. Mwebwe umengo ni mwebwe muri abambere mu banyepolitike tumaze kumva bakorera ku mugaragaro mu gihugu ca Amerika, abanyepolitike b'abarundi. Mbega ibyo mwe mu bihisiguru yihe kubona abandi badasohoka bari muri Amerika ngo nabo nyene biyerekane yuko ari abanyapolitike? Ku by'ukuri ibyo biravana n'abantu ukuntu baba bafise ugukunda igihugu no gukunda amarongo ayandi marongo. Nkuko bivuze Amerika urabona n'igihugu giteye imbere, ni igihugu gifise opportunité nyinshi cyane. Hama abantu tujya tuvuye nko mu gihugu cyacu Burundi murazi n'ubukene ukuntu bumeze mu gihugu cyacu, hama umuntu ashitse nko mu gihugu ca Amerika directement acahindura intumbero, ndasura kwiyumvira kandi Burundi kuri we acabona iyo etape ashitse ko agashaka guprofita kugira nyene arabe ukuntu yobaho. Rero mugabo nka twebwe abantu dukunda igihugu cacu bwa mbere kuko twebwe kubwanje Uburundi nibwo shiri imbere gusumba ikindi kintu. Rero kuba muri Amerika mbona yuko ntabwo kuri jewe ari ibintu mvuga yuko nuba nahejeje, mugabo mvuga nti Uburundi nico gihugu canje kandi shaka yuko mbona mu gihugu harimo amahoro nkayo mbona ngaha muri Amerika. Niyo mpamvu jewe nka jewe mvuga nti ntegerezwa gukora ibishoboka byose ndi ngaha muri Amerika cyangwa ndi ahandi, mugabo mbone yuko igihugu canje kirimo amahoro. Rero sinshira imbere cyane ibintu mbona cyanke opportunity mba mfite ngaha, mugaje cyo nshira imbere igihugu canje cy'u Burundi kuko ndagikunda cyane kandi diyemeje yuko nzogikorera gushikaho mbona ko amahoro abonetse mu gihugu cyacu. Reka tuje mu kibazo kijanye n'ijambo canke icyimviro mwashikirije ku bagenzi bacu b'ibintu bimenyesha makuru mu gihe bababaza inyuma yuko abanyapolitike b'abarundi bashize umukono kuri rwa rupapuro rw'inzira rw'amatora y'umwaka wa 2020. Mwebwe mwavuze yuko biboneka yuko bahendanye kandi umengo mwari mubizi kuko ubu biraboneka yuko hamaze no gutogwa umugwi
uzosubirira abasanzwe bakora muri wa mugwi ujejwe amatora umwe bita seni. Iyo migambwe imwe imwe mu yari muri iyo nama itagishijwe inama, eka mbere na bamwe bari mu nama nshingamateka babigenga nabo nyene batari babizi. Mbega mwebwe mubiha insiguro iyihe? Insiguro y'ivyo bintu bakoreye mu Kayanza ngira twebwe nyene nuko turi abantu tuvuga, hama abantu benshi ntibaturabe kuko urumva mu Burundi ariho ingendo abarundi bafise, kandi je novuga yuko nico kintu bwa mbere na mbere twebwe ubwacu turiko tugwana kugira bahindure ingendo yo kuvuga yuko baraba cyane umuntu yoba yarakoze ibintu byinshi kugira bibi, kugira ariwe baguma baraba bati uyu niwe muntu ashaka kutumarira ikintu oroke bariko barihenda. Rero twebwe ibintu byose bikoregwa mu Burundi kuva imbere cyangwa inyuma y'amatora ya 2010 twarakunda kubishikiriza kandi tukerekana n'amakenga, turese iyo ntuze ifede route bagiriye hirya y'ejo mu Kayanza. Twaratangiye kuvuga kuva kuri fede route yabaye muri 2013 urumva niyo nyene ngira bakoreye mu Kayanza. Ahanini tuvuga duti hariho ingendo yo kuguma bahendana ngaho mu Burundi, hama hakaba n'iyindi ngendo yuko y'abanyapolitike bashira imbere inyungu zabo, swate abo nyene buvuga ati bari muri opposition canke abo bandi bari muri mouvance bashigikira leta. Donc dufise abantu bakunda inyungu zabo bwa mbere, badakunda igihugu, badakunda abanyagihugu. Rero ico kintu rero kubera n'abari ku butegetsi no munsi bamaze kukibona, nico gituma bakora ibintu byose bakaca bagitamika mu bandi bantu ko baba bazi neza yuko abo bantu bakunda inyungu zabo. Rero ibyo biza gukorwa byose nibavyanka bigitangura mugabo hari ukundi kuntu baza kubabona canke baza kuvugana nabo ku rundi ruhande bazoteba bakavyemera. Rero ico kintu nico gituma ko abari ku butegetsi no munsi bakora ibyo bakora, habonetse abandi bantu bavyanka bo bakaca babandanya kuko baba bazi yuko abantu bavyanse baraza kubonana nabo kubera ari abantu bakunda inyungu zabo, impera n'imperuka baza kuvyemera. Niyo mpamvu ibyo bintu bakoreye mu Kayanza twebwe ku bwacu ntituvyemera kandi ntituzofa tuvyemeye. Mugabo baguma bafosa, bashizeho umugwi wa seni nawe nyene ntituwemera cyane cyane muri uwo mugwi tuvuga duti naho bawushizeho mugabo ntituzimo abantu benshi, mugabo ujya mutama yitwa Philippe Nzobonariba ife kwanza bamukuramo umuyobora umuvugizi wa leta. Nuno munsi aracyari umuvugizi, sinzi ko baramuhindura. Uyo mugwi bashizeho kwanza rapidement nuko ujya mutama Philippe Nzobonariba atowujamo ku neza y'igihugu no ku neza y'amatora twimirije ya 2020. Uyo n'umuntu wa mbere, n'abandi nyene kuko tubazi neza mugabo nabo nyene tumenye ibyabo tuzosaba yuko babakuramo. Ego aho niho tuca dufatira ku kibazo ca mbere, ku vyokogwa ibyo mwibaza mwebwe vyokogwa imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 kugira ngo ayo matora azogende neza kandi yemegwe na bose bazoba bayagiyemwo. Ivyokogwa nibihe? Icokogwa icambere hariho byinshi nyene vyokogwa, mugabo dutangura kwanza guhera ngaho nyene muri ivyo bintu bagiye baravuga ngo bashizeho urupapuro rw'inzira. Ivyo bintu babanze babihagarike, hajeho urupapuro rw'inzira wumvikanye ko n'abantu bose abanyapolitike bose tuje hamwe
twumvikane ukuntu amatora azogenda. Apana ivyo bintu by'abasende DFDD bagenda bagapanga ikidokima ciwabo bakacandika uko bishakira bakaca baza bakacempoza yuko arico abantu bubahiriza arico abantu bakurikiza. Ito ni ikintu ca mbere. Tuvuga yuko hategereza gutangura gukorwa inama ihuza abanyapolitike twese kugira tumvikane ukuntu tuzotegura ayo matora ya 2020. Hama ikindi n'uyo mugwi nyene wa seni ube ari umugwi umvikanye ko n'abantu bose, apana umugwi wo kuvuga yuko umuntu umwagiye ngaho canke umugambwe kanaka ugiye ahantu uce wipangira abantu wishakiye ukatuzana mu bantu ati ngaba abantu batogwe. Urumva abo bantu bapanze n'abasende DFDD bakaja mu nama nshinga amateka yuzuyemo abasende DFDD bakaca babatora donke n'ibintu bigizwe na sende DFDD. Urumva bigashigikirwa na sende DFDD gusa. Rero urumva ico gihe uyo mugwi ifu kwanza uhinduke kugira tuje mu matora ameze neza. Ego ku bwanyu mwebwe mwibaza yuko ico hinduka mwibwirizwa rigenga amatora cyane cyane icyangombwa imbere y'aya matora y'umwaka wa 2020 icoba ari ikihe? Hariho ibintu byinshi bitwa guhinduka. Mugabo dufashe ku bintu tubona yuko ari nkora mutima nuko batuza kwanza guhindura. Hari ikindi kintu bashizemo gikumira abantu bamwe. Ico kintu naco ni kintu gikumira abarundi bo bararose ubwene gihugu bwo mu bindi bihugu. Ico kintu kiri mu bwirizwa shingiro bashizeho ni itegeko rigenga amatora kirimo. Urumva ico kintu ku bwacu tubona yuko ntabwo ari ikintu ciza coja muri iki gihe, kuko abarundi benshi babaye hanze ku mvo zitandukanye kandi bahamaraho imyaka myinshi byatumye yuko baronka ubwene gihugu bwo muri ibyo bihugu. Rero mu gihe hariho inzitizi ibazira yuko kutagira ukwishira no kwizana mu gihugu cyacu cyane cyane kugira ngo bashobore kwitoza mu rwego rwo rwose bashaka kwitoza, twe tubona yuko ari systeme yo gukumira abarundi bamwe kandi iyo systeme si nziza. Ego mu gihe ibyo byose bitokogwa bakabandanya uko ariko barakora ubu mwebwe nk'umugambwe wanyu uzovyifatamwo gute? Twebwe nyifato tuzofata si yindi kuko twaramaze kwitegura nuko dukora ibishoboka byose. Naho wakora gute mugabo tegerezwa kuja mu matora kugira abarundi badutore, hama abo bantu bazana amategeko bishakiye tubakureho, maze igihugu cyacu gitwagwe n'amategeko yiyumvamo abantu bose. Rero kuri twebwe nta yindi nzira tubona atari uko ni inzira yo kuja mu matora uko bazoyategura uko ariko kose, mugabo harimo ibintu nyinshi tumvikanako me amatora tuyajemo kugira tubakureho ku mahoro n'umutekano. Ego tuja ku kibazo rero kigira kabiri icy'inyuma y'amatora. Ku bwanyu ibyo kogwa inyuma y'amatora y'umwaka wa 2020 kugira ngo amahoro arama aboneke byoba ari ibihe, na cyane cyane kubijanye n'ugwaruka? Voilà. Inyuma y'amatora icambere nuko kwanza ugwaruka tubuze kugwaruka reka turutangure mu nyuma y'amatora. Twebwe mu mugambwe wacu Front pour la Liberté du Peuple FRP ahanini ni umugambwe uhagarikiye kugwaruka. Ni umugambwe ushira imbere cyane ivyumviro by'ugwaruka, kandi turi umugambwe dushaka yuko igihugu cyacu gitwagwa n'ugwaruka
mu bisata byinshi cyane by'igihugu. Rero turi mu bihe byo kubarira urwaruka ko tujya hamwe tugashyira ingufu zacu hamwe kugira dushobore guhindura iyo sisiteme ihari uno munsi ikumira urwaruka, hama urwaruka abe aribo ufata direction, hatariho urwaruka ruvuga duti rwashikanya abandi hama abo bantu bafite babibagira. Rero muri ico gihe iyi mission turimo tumaze kwishikira donke muri 2020 hakaba amatora, FRP tugasinda amatora, no kuvuga yuko rwagwaruka ruzoba rwashikiriye ikibanza kimeze neza. Rero ikintu cyo gukorwa nuko tugerageza kuko urazi mu Burundi nka 70% ni rwaruka. Rero icyambere cyo kwihutirwa nuko urwaruka ruhabwa akazi. Uko ruzoba rumeze kose mugabo turavye ubumenyi bazoba bafise baronka akazi, atari mu byo kuraba ati ngo nta experience nta nibiki. No, cyo kwanza tubona di amatora yaheze, FRP nk'umugambwe w'urwaruka washikira ubutegetsi. Rero nuko haboneka abashikiranganzi b'abajene, hakaboneka abadeje b'abajene, hakaboneka abambasaderi abambasadrice b'abajene. Kandi abajene tukuvuga yuko nyamwe mu bantu batazira gusuti ngo numujene hama hakaza umuntu afite imyaka 50 ngo numujene. Ifoke habaho imyaka fixe uvuga uti umujene tudushaka no ufite imyaka ingano de 40 kumanuka hasi. Ariko mugiye kubiraba abadepite b'abajene de 25 gushika 30. Oui. Ntabaciriyemwo mugiye kuraba intwari hari ubu n'intwaro zahoraho kera, ntimubona yuko mu ntwaro y'ubu hoba harimwo urwaruka rwinshi gusumba mu ntwaro za kera? Jewe uko ndabibona nta rwaruka rurimo, kandi mu Burundi ntiharaboneka intwaro ishira urwaruka imbere. Ahubwo intwaro yimirije kujaho ya FRP nizoshiraho ubwo rwaruka muvuga. Mugabo mu Burundi nta ntwaro nimwe irashira urwaruka imbere. Kuko uvuze yuko dushaka ko urwaruka rubone, nuko uvuguti mu badepite, mu bakenguza amateka, mbarira umuntu uvuga ati ubu n'umujene nkuko bivuga, kuko bavuga bati uhereye kuri age ya 25 basha kwitoza kuba umushinga amateka. Mugabo nta muntu ari moins de 30 mu namashinga amateka. Bivuga yuko hari abantu bahera kuri za 40 kuduga, mugabo bakabita yuko ari abajene. Rero tuvuga duti urwaruka nimba itegeko rivuga yuko uhereye ku myaka 25 urarekwiwe kwitoza mu nama nshinga amateka. Rero nuko tubona duti après 2020 dufise abadepite ba 26 27 25 30. Ya niyo twebwe duhagaze ko tuvuga duti urwaruka dushaka kubona n'ubu. Mugabo si bimwe byo kuvuga ati umushikiranganzi w'urwaruka inkino n'imico kama akati haza umutama imyaka 60 55. Muri iyo department yose irimo abatama gusa, mugabo akabitabona abashikirana n'umushikiranganzi w'urwaruka inkino n'imico kama. No, uyo mushikiranganje twebwe tuvuga duti nimba bavuga yuko urwaruka ari wa represente nuko nk'uyu mushikiranganje abe nk'umuntu afise ahejeje nka university agifite n'imyaka 35. Hamwe urwaruka rwisanta yuko irevure ijya muntu ni muri generation yacu. Ego
nta bindi byokorwa uretse ku ruhande rw'ugwaruka? Ivyokorwa ni byinshi kuko urumva turafise ingorane z'abantu bahunze igihugu bategeza kugaruka kandi sans condition. Turafise ikibazo c'ubukene, inzara mu banyagihugu, dutegeza gukora mu minsi mike cyane kugira ubwo bukene n'inzara bive mu banyagihugu. Turafise ikibazo c'umutekano, dutegeza gukora uko bishoboka kose kugira umutekano usubire mu gihugu. Naho sahandi nuko nk'ivyo bintu by'amarebellion ifo turaba ukuntu tubiheza, kandi ivyo bintu bishobora guhezwa n'abantu bateza rebellion. Ivyo bintu bishobora bizohezwa n'abantu b'abanyamahoro, abantu badateza izo rebellion. Muga muri system ihari no munsi kubera abari ku butegetsi aribo bateza izo rebellion, ivyo bintu bishobora guhera. Cyo gituba tuvuga duti imbere y'amatora ikibazo cy'umutekano nuko kiba ari kibazo cihutirwa cyane kugira haboneke umutekano, naho sahandi ni kugira ivyo bintu by'amarobellion bihere, impunzi zihunguke. Umugambi wanyu bandanya duga kwijambo. Igihugu tugiteza imbere, urumva mu bisata byinshi cyane by'igihugu. Donke ivyo bintu tutubona yuko bituza gukorwa ubwa mbere amatora heze. Ego mu mugambwe wanyu nta kintu mubona leta ihari ubu canke umugambwe utwara uyu munsi boba bakora bimeze neza? burya urashaka gukora ikintu cyiza mugabo ugakora byinshi bibi, ivyo bibi kabimira ibi vyiza wakoze uno munsi. Ibyo bakora nabo uvuga ati ari ibintu byiza bamaze gukora, ntashaka kwahakana ngo hari amashuri menshi yamaze kubakwa mu gihugu. Tradufise ikibuga cy'umupira kimwe, ngira ubu hamaze kubakwa n'ibindi bibuga by'umupira mu ma province atandukanye, ikomprini wacu mu Rumonge hari ikibuga tutigeze turonka. Amashuri ni menshi, ibitaro, amabi rero akogwa ni menshi gusumba ibyo bamaze gukora byiza. Bivuga rero ibi byiza bamaze gukora biraho, mugabo turabe ibi bibi bariko barakora kugira tubihindure, hama tubandanirize kuri ivyo byiza bashyizeho. Ego reka turangize ikiganiro cacu akajambo ku bandi banyepolitike hamwe n'abanyagihugu muri rusangi muba mubafitiye naka? Mu banyapolitike mereye kwanga mu banyapolitike nuko novuga gusa bareke gushira imbere inyungu zabo, bikuremo mu mitwe ibintu byo gushaka guteza intambara mu gihugu, biyumvire ukuntu igihugu cyacu gishaka kuba mu mahoro n'umutekano. Cyo ni cyambere, kuko uko bimeze abanyapolitike bose dufise uno munsi tenda bita yuko ari abantu bafise uruhara ku bintu byose biriko birabera mu gihugu. Ivyo nawo bihakana, kuko je twamato mvugana nabo, tumaze kuvugana n'abantu benshi, n'abantu kuva kera biyumvira yuko nta yindi nzira ihari kugira baronke ibibanza atari uko batangura guteza umutekano muke mu gihugu. Rero ico ni ikintu cya mbere ku bwacu tuvuga duti ifo kwanza abanyapolitiki bahindura intumbero kandi bagahindura n'ukuntu bakora. Kuko ntiboguma ari abantu baguma biyumvira gusa guteza umutekano muke kugira bashikire ubutegetsi.
ego ariko mfatiriye aho nyene birashobora gushika ugasanga leta ihari ntishaka kumvikana canke ugasanga iguma yigungiye ko ibintu byose abatavuga rumwe nayo bakabura uburyo na bumwe bundi bushoboka bwo kugira ngo nabo nyene bashobore kugira ico baterereye mu gihugu. Ubwo baci bafata inzira y'ingwano umuntu ntiyovuga yuko byoba bisiguritse. Twebwe nk'uko tubisigura inzira y'ingwano ntabwo ari inzira nziza yotuma yuko abantu bashikira igihugu, kuko uzoza uwo ari we wese avuye muri iyo nzira y'ingwano azokora nk'ivyo biriko birakora abo bantu b'abasendedefide uno munsi. Rero kuvuga uti abari ku butegetsi uno munsi bakoresha inguvu hama abandi nabo nyene bazikoresha izindi, ilevure muri politiki barashaka kuvuga ati nta muri politiki uti nta ibintu by'ikigongo canke sinzi ukuntu nshaka kubisigura mu Kirundi. Donke muri politiki bati nta bintu byo kugenda muvuga ati reka basi duhendehende kugira ibintu bishoboke. Mugabo jewe kumvuga ni nk'uko uhura n'umuntu w'umusazi asara akubitana amabuye, urumva, cyangwa umuntu nyene akunda gushwana cyane. Rero uyu muntu w'umusomborozi wewe ntoce nawe nyene uja ngaho tereka tugwane kugira nyene biboneka ko tugwane. Je mbona ku muntu w'ubwenge cyangwa umuntu yumvira neza ashaka kuvuga ati uyu muntu rero ko ari umuntu w'umusomborozi, reka jewe ndabi yindi nzira no kwicishamo kugira ntitugwane nk'uko babishaka. Rero abantu bari ku butegetsi no munsi n'abantu babona yuko ikintu cyacu cyose giseruse bace bashiramo inguvu. Rero ivyo si kuvuga yuko ni ibintu bishasha kuri bo, kuko n'abantu baje bava mu bintu bya rebellion kandi bo babona yuko solution yose ari intuze inguvu zikora imbere y'ibindi byose. Urumva n'abasoda. Sasa rero twebwe nk'abanyagihugu nka twebwe tuvuga duti muri FRP tuvuga duti twebwe ifo kwanza turondera inzira zarizo zose tugwanye ibi bintu by'ubutegetsi bw'abasoda, kuko umusoda aguma ari umusoda ntaho uvuga ati ngo ni umudemobilize, no, aguma ari umusoda. Urumva uhari uno munsi nkuru nziza yarabaye demobilize je nimba ntihenze bamudemobilize na grade ya komanda muri 2005. Haragenda uko nyene donke ubona yuko hari systeme y'igisoda. Evariste uno munsi yabaye demobilize hirya yejo nk'umugenerale. Donke n'abantu benge umuntu wamaze kuba nk'umugenerale nuko kuri we solution yiwe abona ati inguvu nizo zikuru bwa mbere. Urumva, so niyo tuvuga duti kugira ngo haboneke inzira nziza nuko haboneka kwanza ubutegetsi bw'abasivile, kandi abasivile batigeze bashigikira ikintu cyaco cyose cy'ubwicanyi cyahitiye mu gihugu cyacu. Hama muri kote y'abandiki bashaka kwiyumvira ati bakoresha inguvu kugira bakuraba, nabo nyine si kuvuga yuko n'abantu bashasha, n'abantu babifitemo experience y'ibyo bintu byo gukoresha inguvu. Nkuko ndabivuga nti abapolitisiye tumenyereye n'abapolitisiye ku bwacu tuvuga duti babaye impliqué mu bintu byose byabaye mu Burundi, kandi bakaba babaye impliqué mu gusesa amaraso, mu gushigikira abantu bagwana muri kote zose. Hari abashigikiye rebellion, hakaba n'abashigikiye ikiregiriyeri.
dono baracyafite kagatima ko gushyigikira ikintu biteza intambara. Urumva bivuga yuko byoroshye kuri bo babona ati solution yihuta ni y'intambara. Nawe uvuga ati turabasivire utigeze bya mu gisoda cyacu cyose cyane mu kirobe mugabo barabaye impliqué muri ivyo byesero na histoire y'igihugu cyacu kuntu yabaye. Urumva ya nico gifata tuvuga duti kugira habe solution nziza no haboneka kwaza ugwaruka ke dushira imbere rutigeze ruba impliqué muri ivyo bintu byaciye mu gihugu. Kwica kuri bo babona yuko ari cyaha batinya kandi bakabona yuko ntibashaka kubikora. Apa ari ibintu bivuti mu musevire mugabo uravye akahise kiwe yarigeze gushigikira ubwicari ku nzira zitandukanye indirectement soit directement. Rero uyu muntu nawe nyene ni danger ku gihugu cyacu cyo Burundi. Hanyuma ku banyagihugu rero basanzwe akajambo ubafitiye nakahe? Abanyagihugu basanzwe nabo ni kutuvuga duti ne basinda ubwoba. Basinda ubwoba bamenye yuko urugamba turimo urugamba rukomeye kandi sigwacu twenyine n'urugamba rw'abanyagihugu bose kuko abakenye mu gihugu ni benshi. 90% y'abarundi mu munsi barakenye. Rero ntibashaka kubandanya muri iyo situation. N'abantu bake soit 1% uno munsi mu gihugu bamerewe neza. Kubona abantu barakora bavuga yuko nta kigenda. Abantu bagira commerce abakomersa bavuga ati nta kigenda nuko nyene babuze uko bakora. Rero tuvuga ati abanyagihugu ni basinda ubwoba. Dushire inguvu hamwe bashigikire ivyumviro by'abajene b'amahoro. Tujye mu matora ameze neza mugabo tikure ko abo bantu bateze ubukene mu gihugu cyacu. Tikure ko abantu biyumvira yuko gutwara kuri bo impaka bakoresha inguvu kwica gufunga gutoteza abantu. Tenjere dusaba gusaba abanyagihugu nuko bajya hamwe dukore ikompri nabo nyine abantu bari muri CNDD-FDD uko turavugana nabo bavuga ati no kuri nta kigenda nuko nyine tutafise uko tubikora. Ndaro nta yindi nzira bakora atari uko tugenda tugatora hama tugatora umugambwe tuzi yuko atari turiko turatora CNDD-FDD cyangwa turi uwundi muntu nyene tuzi yuko nawe nyene azotuzana nk'ibi nyene tumaze mu imyaka irenga 15 by'aba CNDD-FDD. Twebwe niyo nzira tubona kandi niyo nzira bishoboka. Eko turabashimiye Gaspard Atibu ku mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Ego turabashimiye namwe. Ego inshuti rero namwe bagenzi muri ko mradukurikiranira ikibiriraho ku buhinga ngurukana bumenyi turabashimiye. Tuzoca dusubira ku wa gatandatu isaha 2 izo mu gitondo amasaha y'Ubujumbura nkuko musanzwe mubimenyereye. Naho rero ku wa gatandatu w'indwiza murakoze.